Hello guys, muri ino video ngiye kubereka ingene ushobora gutreshaja ivideo y'ikintu icyo cyose wifuza, yaba indirimbo, yaba ikiganiro, yaba film, ukayivana muri Facebook hanyuma ikaja muri gallery, ikava ngaha muri Facebook ikaja muri gallery. Hari igihe uba wibereye nko ngaha ugasanga uriko uraba nk'utu video swate dushaka kuba ari nk'utwa New Life Studio Bwenyuzi, uriko turaba nko ngaha utu video tukakuryohera ukiyumvira ingene wodushira muri stockage bikakunanira, ugasanga nyene nta nuko waruzi ko bibaho ariko umenye ko bibaho. So ikintu ca mbere no gusaba no kubanza ukakanda subscribe kuri no channel yacu ya New Life Studio Bwenyuzi. Ni channel muri YouTube yibereyeyo, igomba kwize abantu 7,000. Karibu mukore subscribe hanyuma mudushigikire, hariko video nyinshi z'ubwenge. Nyimba wifuza video bijana guhakinga n'ibindi uza kubisangako. So ntakubishisha amajambo, ngira ndabereka ingene ushobora gutreshaja video ukayivana muri Facebook ikaja muri gallery. Nk'akarorero reka turabe nka video kanaka yari yose yo kuri no page yacu, uwo muvyirabire. Nk'akarorero turiko turaba nka video nk'iyi, ashaka kuvuga uti mbe basha ni gute noyishira muri gallery ikajayo, sivyo? Murabona ngaha ntahari, nubwo noca ngaha kutuburungu dutatu, nk'iyi murabona ko atanu hamwe handitseko ko ngomba kuyishira muri stockage. Ico cyo rero sikindi, kuko hari abantu usanga iyo application bayifise abandi ugasanga ntibayifise, kugira rero ngo twirinde abayifise n'abatayifise n'abatari nabo itari a jour, nuko nyarukira muri Play Store. Muri Play Store aha right, hanyuma ukaja hano muri recherche, ushaje hano wandika ijambo Phoenix browser, umaze kuyandika ngaha hejuru nukuza nyine ugafyondako nkuko, okay? Hanyuma umaze gufyondako abo itari treshaje, umaze kuyitreshaja nkuje murabona iri bien treshaje, gusa kandi updating kugira nyine ngo iduhe quality nziza. Murabibona neza ucu yitreshaja nkuko, okay? Ko mutayifise hanyuma mwibuke gukora subscribe kuri ino page, kuri ino channel. Hanyuma murabona ko twahejeje tuyugurayo nkuko. Umaze kuba yifise ntibikenewe kurinda guca hiyo, umaze kuba yifise uraza kuza ngaha nyene mu application wandika ijambo Phoenix ica yizana nkuko. Umaze kuza ikintu ukora wewe urabona hano hariyo aga Facebook, okay? Uzaza guca kuri aka Facebook nkuko. Umaze kwinjira umaze kwiconnecta, waza kwiconnecta bisanzwe, kujya wiconnecta mu zindi Facebook. Ntuza gushikira ngaha, uza gushikira mushya nimero yawe na mode pass, hanyuma ubandanye kuri suivant. Ico ukora rero wewe ucuza aha nakora aka symbol ka video, hanyuma wandike video, hanyuma uraba ama video atandukanye baba bagiye baguha ama video agiye atandukanye ngaha. Nyimba ari video iyi urabona itandukaniro rihari na ziriya zindi Facebook. Urabona yuko iyi Phoenix irafite aka symbol ka téléchargement. Buri video yose ngaha ikiza yifitiye aka symbol ka téléchargement, ngira nivyo mwibonera aho se yuko yaje ifite aka kantu ka téléchargement. Ari nkene kwitreshaja caje ndakuraka ari indirimbo, ndaza nkandika ngaha umustar nk'akararo nandike indirimbo La Vie by Fernando, nakarorero La Vie by Fernando Mr. I. Cyo ndakuri aka gasembole ka recherche, indirimbo y'umustar wese wifuza ngiyi ishiza ngaha. Imaze kuza bani cyo nkora nshanza kuri ka gasembole ngaha aka ka téléchargement, hanyuma nkaca mfyondako nkuko, okay? Hanyuma chamanuka hano hepfo handitse download aha mwabonye ikibanza gushikiramo ko bamaze kukinyereka, cyo ndakuri download. Murabona ko téléchargement iriko irayikora, download starting. Nuko ndacamanura ngaha murabona aha hejuru yuko bariko baratwereka ingene biriko biragenda. Aha ndashaka kuza nkandika ari nka film, nkandika nti agasobanuye by Loki. Ndaza kuza nyine muri ya recherche cyo mfuta bya bindi na gishinga agasobanuye gashasha by Loki, cyo nkora recherche. Murabona yuko secret superstar hano bashatwereka sinema zigiye zitandukanye Loki yasobanuye. Nyimba nk'iyi ndashaka guca ndayifyondako,
hanyuma nkaca nza kuri ka kaboro ka téléchargement nkaca ndayitereshaje nimba ari na komedi y'umuntu kanaka uwo ari we wese wifuza noneho ngira mwabibonye. Ibyo rero reka tuce turaba tuza ngaha muri galeri turaba yuko ibi bintu koko biba byabaye télécharge. Tuze nko ngaha cyo tuca ngaha kuri video cyo turaba ngaha ya ndirimbo ya Fernando ko ari byo koko, turabe ko ari byo. Yes my people, ndibaza mwabibonye. Naseye ko byo naca ndigabanya volume kugira ngo ntibize kuvugiramo, kuko YouTube murumva ko cinira copyright mu gihe noza kuvuza amajwi y'indirimbo y'umuntu kanaka isanzwe iri kuri YouTube kandi ubona ko video iri kuri YouTube. Nico ciko cyo mwegenere na nabateguriye cingene ushobora gufata video ukayivana kuri Facebook. Ndabibutsa yuko ku muntu atarugurura konti ya 1xbet ni ukoresha code promo nyene mu ndome nkuru Sakabaganwa, ni ukoresha code promo nkuko Sakabaganwa. Iyi code promo ituma uheje kuyikoresha uco usanga ko mutahe ukinisha, hanyuma kandi ukacura nka bonus ya 200%. Rero mwugurure 1xbet muri beshi tugerageza amahirwe kuri zino nkino zisigaye, hanyuma mushaka kudushigikana kuri YouTube no kuzindi mboga. Thank you for watching this interesting video. Kubifuza kumenya ururimi rw'icongereza, groupe irahari muri WhatsApp, murashaka kuraba kuri YouTube harana ko groupe ibihari yuguruye icamo icongereza cishishe. Thank you for watching this interesting video. Ciao ciao.